abaho umugisha mwinshi cyane. Twamaze kumva ibitari bike kandi n'ubu turashishikara kumva. Nkuko nabibabwira ntabwo kuza gusenga ari ukuza gukina cyangwa gutakaza umwanya cyangwa gusokozanya, ariko kuza gusenga no gusenga Imana nyine. Reka dusome umurongo umwe tuza kuvuga ko ariko turashobora kwishimikiza n'ayandi majambo. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice c'9 ku murongo wa 11. Niho tugomba dusomera ijambo ku murongo wa 11. Reka dusabe mwarimu adufashe gusoma. Dusome mu izina rya Yesu. Yohana 9 ku murongo wa 11 haravuga ngo nawe arabisha ati wa muntu yitwa Yesu yavurunze utwondo atunsiga ku maso. Arambwira ati ja kuri Silowamu wiyuhagire, nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Amen. N'aya majambo asa n'ayari yamaze kuvugwa, ariko nagomba tuganire kuri ijambo rivuga ngo wa muntu yitwa nde? Wa muntu yitwa nde? Yesu. Imana ishimwe. Hari abantu benshi wumvise amazina yabo mugo batashoboye kugira icyo bakumarira, ariko hariho wa muntu yitwa Yesu. Haleluya. Hari amazina akomeye, hari abagenzi ufise. Imana ishimwe cyane. Hari inshuti, hari abo bagendanye, hari abo wabwiye ubutumwa, hari amazina menshi yo mu muryango uvamo, hari amazina menshi y'abantu mubana muri karitsiye kandi bakomeye. Yesu adufashe cyane. Kubifadika bakomeye, kubimenyekana bakomeye, ariko naho biruko no bitanga baratandukanye na wa muntu bita Yesu. Imana ishimwe. Turafise abantu twumvise bakoze ibikorwa byamurangiranwa ku isi, mbere bakoze ibikorwa byotuma bamenyekana nk'iby'ubuhizi, ariko baratandukanye na wa muntu yitwa nde? Yesu. Imana ishimwe. Iri jambo ry'uwo muntu yitwa Yesu, ry'uyu muntu yitwa Yesu. Usubira inyuma gato numvise amakuru cyane amateka ya Yesu. Yesu niwe yashitse kwa Lazaro, abantu bari mu kiriyo. Nta wundi muntu arashika ahantu abantu bari mu kiriyo, ikiriyo mu kirangi, ariko Yesu ahashitse abantu bagangara. Haleluya. Marita na Mariya barize bihebuye, imiryango yose yihebuye, ariko Yesu ahashitse. Ugabwira mugenza bati bica birahinduka. Ahari amarira hataha umunezero, ahari gutakaza ibyizigiro batabazana ibyizigiro, aho bacitse intege batarasubizwa bikomeza. Ariko abandi birondera uwo mugabo witwa Yesu. Imana ishimwe. Amajambo ubundi niko ndavuga sana yavuze. Bandani usenge, bandani urindira uwo mugabo yitwa Yesu. Hari igihe kizoshika. Hari igihe. Cyagiye turindira. Kuri ya majambo twakangurira. Haleluya. Hari igihe. Nagomba kugira ngo ikintu cyose nkuko babivuze gifise umwanya.
mwanya. Hari umwanya Mariya Imana Yesu yabimenye ko azaragwaye, mbere arabimenye bamutumye ko arembye amerewe nabi. Yesu ntiyaciye haje kabiko, yararindiye igihe. Yesu adufashe cyane. Imana ishimwe. Ararindira Lazaro arapfa, baramuhamba bamushyira ku amabuye, ariko uwo mugabo Yesu iyo usomye hariho abantu bibagije ngo wewe ni kubera iki watebye, iyo uza kare. Imana idufashe cyane. Yaba yabuze, ariko uwo mugabo we abazi ibyaza gukora imbere gatoya. Imana ishimwe. Haleluya. Ni rya jambo nyene ngo kwari kugira izina ry'Uhoraho, izina ry'Imana rimenyekanire mw'uwo mugabo yitwa Yesu. Kwari kugira ngo bimenyekane ko afise izina risumba ayandi mazina yose. Kwari kugira ngo bimenyekane. Imana ishimwe. Ijambo ryanyoheye cyane. Nasubiye gukundira izina Yesu. Ndagomba kubwira uzi urivuga atabwo ufise, aho uca hose uzi urivuga atabwo ufise, uvuga ati jewe ni inshuti ya Yesu, ntibigutera ubwoba. Iryo zina n'abadayimoni baryumvise baranyiganyiga bakajugumira. Uzi uryitwaza aho uciye hose mu bihe bigoye, uvuge ngo naho ndi mu bageragezwa hari uwo nizigiye, twagiraniye amasezerano, n'umutabesha n'umudahemuka, adahindagurika, adaharara ngo aharuke. Uyo ni umwami w'abamariwe Yesu. Niba hari uwizeye yateraniye hamwe, ariko Yesu we, Imana ishimwe. Uyo mugabo uwo wa muntu yitwa Yesu. Uhereye hejuru gato bivuga ngo umuntu yari yavutse ari impumyi. Uhereye inyuma gato uwo muntu ngo yari yavutse ari impumyi. Ku murongo wa mbere yari yavutse ari impumyi. Uwo muntu avuka ari impumyi, kandi ibikorwa byiwe ngo byari byo gusaba no gusengerereza. Yesu adufashe cyane. Kubera ntiyakora, ntiyadandaza, ntiyarondera, yari impumyi, yari ahantu yamasaba, yamara ahantu asaba. Ariko uwo mugabo yitwa Yesu bivuga ngo arabimenya. Igihe kimwe atari iyo mpumyi, igihe kimwe Yesu ataha ahantu iyo mpumyi yamisabira. Nagomba nakubwira ngo hari igihe, hari umwanya, hari amasaha Yesu azoca ahantu uherereye. Kandi nagomba kubwira ngo abantu bose bazoca bamenya amakuru yawe. Uwo munsi abantu baramubona. Iyo mpumyi nta makuru yiwe yari bwamamare, ariko haleluya, nta makuru y'iyo mpumyi yari bwamamare. Yamasaba iminsi yose, asega. Ngo arenganye gatoya aciye ahantu iyo mpumyi. Abigishwa ngo baraba iyo mpumyi, baravuga ngo ari kuri kuraraba Yesu. Mbega ababyeyi babyaye impumyi nibo bacumuye. Yesu ateka none iyo mpumyi niyo yacumuye kugira ivuka ari impumyi. Yesu arababwira atoya, none habaye iki? Hari ijambo ryanejereje kandi ryari ryahejejwe kuvuga. Imana ishimwe cyane. Umukozi w'Imana yari yasomye atanavuga ku murongo wa 3. Yesu abishura tuyo ntiyakoze icyaha, kandi ababyeyi biwe, ariko no kugira ngo ibikorwa by'Imana bibonekere muri we. Haleluya. Ibikorwa by'iki bibonekere hehe? Nimba hari ukuntu umeze, ni ukugira ngo igikorwa cya Yesu kibonekere muri wewe. Turabyumva neza. Ubundi atabibazo, atangorane, Imana twoyimenyeraho. Ubundi twomenya ko Imana ishoboye gute. Ubundi twoyiha Imana icyubahiro n'ubundi. Imana imenyekanira muri kijya kibazo. Haleluya. Muri bijya geragezwa, muri bijya ntambara. Haleluya. Niho Imana ibonekera, niho abaguhesha Imana icyubahiro, niho abaguhayagiza Imana. Ukavuga ngo aho yankuye ndibutse igihe kimwe hari icyo Imana yankoreye.
hari ibintu umuntu arimo atari ibyago, atari amagorwa, atari amahano, atari ugutabwa, atari ugusuzugurwa, ariko no kugira ngo igikorwa cy'Imana nyene amahoro kigira ahantu kibonekera. Yaba wari ukize wari gutera haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umwami Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Oya haleluya. Nukugira ngo igikorwa cy'Imana nyene amahoro kimenyekanire mu kibazo cyawe. Naryohewe cyane maze ako kanya Yesu acahaca ngo acapfa tutondo ingene igikorwa cy'Imana kimenyekana ngo afata utwondo aratuvurunga. Ariko Yesu yari kubuza ibintavu mu yandi majambo. Nuko hano hari abaganga bahari, naho utobura umuganga akoresha ubwenge Imana yaguhaye. Amaso n'ingene yankana n'ivyondo, sigurira ingene ufata amaso yahumye mu kuyavura ukayashiramo ivu. Ubuyakijije cyangwa wabuyononye gusumba. Nukugira ngo Yesu akwereke ko inyishu yiwe iri mu kintu icyo ari cyo cyose, nikidashoboka kivamo inyishu. Haleluya. Ubundi nta hantu Yesu atokura inyishu y'ikibazo cyawe. Ashobora gukoresha n'ibidashoboka, ashobora gukoresha nukuvuga ngo inkaya wicaye ko yovamo inyishu, ishati wambaye yovamo inyishu, kirato wambaye yovamo inyishu, ivu ugendera ko yovamo inyishu, intuguta yawe yovamo inyishu. Ikintu icyo ari cyo cyose kuko kubera uwo mugabo Yesu kirimo inyishu. Mu yandi majambo inyishu yawe iri iruhande yawe, inyishu yawe iri iruhande yawe kubera Yesu. Haleluya. Ariko barumva icyo ndiko ndavuga. N'abantu bari ngaho ariko barumva icyo ndiko ndavuga. Ibyo wicaye ko n'ibyo wambariye n'ubuzima bwawe bwose burimo inyishu y'ikibazo cyawe. Aho wicaye, aho ugendera, aho urara, ibyiyumviro byawe n'ingonera zawe bishika ukaryama zirimo inyishu. Zirimo inyishu kubera uwo mugabo Yesu. Yesu arababwira ngo ibintu byose byanyumvira kandi ndabifite ku bushobozi, kandi ibintu byose biri mu biganza byawe. Ngo acafata ibyondo bisigura yuko bitari ngombwa ko arinda kuja kurondera umuti w'umuntu kure. Ntabwo njarinda kwaja kurondera kure. Umuti uraho nyene, umuti uraho nyene, ibyondo bihagazeko, umuti uraho nyene, inyishu y'ikibazo cyawe muricaranye. Umuturi muri kumwe. Ntibisigura ko arinda gufata urugendo, ntibisigura ko arinda gukoresha ibintu bikomeye. Abandi bakoresha imiti ihambaye, bagakoresha bakaja mu malaboratware bakarondera imiti bagakora ibiki. Yesu wewe nibi vyondo n'umuti, nibi vyondo n'umuti. Bari kugira ngo igikorwa cy'Imana nyene naho kiboneke, bari kugira ngo abantu bamwizere uwo ari we, icyo kukizera uwo muntu wita Yesu. Atandukanye na muyomba naho umuziga kw'amafaranga ukibaza ko ari cyo yo kumarira. Atandukanye na so wanyu, atandukanye n'uzi na wa wundi nuko mubona kw'ipangu, nuko umuziga kw'akazi. Uwo mwami Yesu atandukanye na bari kuko inyishu yawe iri ahantu uhagaze. Naryohewe cyane. Bakafata utwondo aratugurunga ngo atatugusiga mu mazi, bambe mu mazi bacaramubwira ngo genda wiyuhagire mu ruzi rwitwa nde Siloa. Ariko naryohewe, icyaryohewe ngo acaragenda yiyuhagira mu mazi, yiyuhagiye muri ayo mazi ngo acarahumanuka, ngo acaraza. Batangura kumubona ehere cyaryoheye, batangura kurabana ngo ujya ni yamuni abandi ateka abanama. Niya
umenga niwe kubera yashusho, ariko barabundi bwiza bw'Imana buri muri we bagasanga siwe. Imana ishimwe cyane. Bamwe ngo niwe, abandi ati siwe, abandi ngo rimwe, baramupa barahari gushika naho agira umugambi wo kumushikira. Baramubaza ngo uri wewe wahora usengerereza, ni wewe wahora. Nagomba ndakubaza. Haleluya. Hari igihe abantu bazobazanya niwe kubera iryo zina ni ngombwa. Hariho ahantu banzi ndiko ndimba amatwarete y'abantu, nicukura amatwarete y'abantu kandi narayacukura imesi miremire. Hariho ahantu banzi, hariho ahantu nimbira amatwarete abantu ntibampembe, vyaturira abantu amatafari ntibampembe. Ivyo vyabayeho. Nambara ikamba imwe yatabaguritse, imwe itukura iyindi yambaye, imwe isa n'urwatsi rutoto iyindi itukura. Baranzi nambara ico gipira, baranzi iyo foto, baranzi. Ico gihe cyabayeho ndakibamo ndakigenderamo. Ico gihe abo bantu baranzi. Hariya banzi nambaye ishati imwe n'ipantaro imwe, inyuma yaho kajya kwibesera mu mazi, ndayibesesha nahone isabune bita amababi y'umubirizi. Niyo sabune narifise nkashira kwibuye nkacucagira nkashiramo niko sabune mejeje nkaca ndayanikira ku bintu by'ibyatsi byaraho bita imbingo nkaca nicara kwibuye nkarindira ko yuma, hanyuma nkayambara nkabandanya mu gikorwa cyangwa mu kindi gikorwa. Abo bantu baranzi. Hari igihe kimwe nigeze kuba mfise irido irido arakantu nakatabuye kintuze ikirago nahone biriya by'ibitokitoki. Ubwo buzima ndabwibuka sinzokwibagira. Ivyo hariho abanzi. Iyo mirongo wankoresheje ico gihe kandi barahari bamuresheje. Bafyatuza amatafari nimba amatwarete y'abantu ntibampe. Ndiko nibaza baravuga niwe cyangwa siwe. Nibaza hari igihe bishika niwe cyangwa siwe. Urya ni Yosefu cyangwa siwe. Babati niwe byagenze gute? Mukubera wa mugabo yitambira. Yesu ahindura amateka ku gihe ciwe kandi birashoboka mugenza wawe ngo biratashoboka. Kuko biratashoboka. Kuko biratashoboka. Kuba mumenye biratashoboka. Kuba mwakire biratashoboka. Kugendera muri we biratashoboka. Abamenyanye nawe biratashoboka. Kukirangamire muri we biratashoboka. Kugendera muri we biratashoboka. Na bya bindi biratashoboka. Hari ubyizera yotera haleluya. Abandi atiniwe baramupa baraharira bamuziga ikibuga yicaye asenga. Nibaharuwe umuga kuko umuga hariho ibimuga bikize bitunze bifise uburyo, ahubwo bamuharura muri bwa buzima bwo gusaba, baguma bamusegerereza basaba ati arengana umuntu abonye urenganye acamusenga ati ujya ni wari karagenda. Bibiri bamubona ari mu rusengero ashima Imana yirukanga yambaye neza atari kimuga. Haleluya. Nagomba kubwire ngo biri kuri wowe si wowe wabyiteye. Nagomba kubarire ngo ibyo urimo si wowe wabyiteye. Naho byoba byazanywe n'abadayimoni bifishe ikiringo cyabyo. Haleluya. Cyumba baterinde. Haleluya. Byari byavuye ku bisokuru, byari byazanywe n'abadayimoni, byari byazanywe n'inkurikizi y'ibyaha wakoze, byari byakita ibyo byose, byari birumvikana n'abarozi ko wamenye
amazi abakiriye Yesu yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ijambo rikambarira ngo ipimana umwana wayo ku bwacu izoburipe kumuduhana n'ibyiwe byose. Ijambo rikambarira ngo ko muri bari ko muzi guhana abantu ibyiza bega jewe sinzorushiriza kugira neza abo yatoranije. Haleluya. Kanaho haguka batere haleluya. Nababwira ngo mwebwe mwibare ariko muzi guha abana banyu ibyiza. Ntawo basaba umukate hanyuma ngo muce mumuhibuye cyangwa yabasaba ifi ngo mumuhe inzoka. Mbega jewe naho umwami yabapfiriye akitanga ku bwanyu atakintu mukoze akemera akabamba ku bwanyu. Mwebwe muri babi mutwara inda abana amezi 9 akabababaza akabarusha hanyuma mukabagira neza. Jeho napfuye ku bwanyu. Imana yaje kubera wewe. Yesu abambwa ku bwawe ntashobora kumutakaza bitakuvuyeko. Haleluya, haleluya. Uwo mugabo Yesu, uwo mugabo Yesu, bamwe bavuze ngo uwo mugabo Yesu ndamwemera. Haleluya. Uwo mwami Yesu ntahamara amazi. Ntukangwe n'ivyo uri mu munsi, ntukangwe n'ivyo ubona uyu munsi. Ejo hari ibindi kubera uwo mugabo Yesu. Ibihe bigenda bikuranwa bene data. Haleluya, haleluya. Ibihe bigenda bikuranwa kandi ikintu cyose kiba kugira ngo Kristo Yesu yiyerekanire n'icyo kintu nyene. Hari igituma ndamwemera, hari igituma ndamukurikira, hari igituma ndamusenga, hari igituma ubuzima bwanje bwose ndabutanga muri we. Nuko nabonye hari aho yavuye, hari naho yashikanye. Nuko nabonye mu bihe by'intambara, mu bihe by'amageragezwa, mu bihe by'indwara, mu bihe abantu bampevye yo yikirantora, mu gihe abantu banyibagiye wewe ataranyibuka, mu gihe naraye ubusa wewe wacinzira arangaburira, mu gihe nagenda gusa wewe aranyambika. Yo waje gusenga umwami ntukavuga ko watakaje umwanya. Ntukavuga ko watakaje umwanya. Wazanywe na Kristo Yesu ntukavuga ko watakaje umwanya. Imana idufashe cyane. Ntukavuga ko watakaje umwanya. Imana ishimwe cyane. Kandi ko kifise muri Kristo Yesu. Ko muri wewe hakirimo Kristo Yesu. Kandi akaba ugishobora kwinana kuvuga Kristo. Mbere ukanatabaza nk'uko navuze ngo mpamagara. Reka nta bintu byinshi dusaba. Ubwa mbere dusaba kumwizera. Ubwira kabiri akadusaba mpamagara. Niko yabwiye Yeremiya, mpamagara. Hari ibyo ngomba kukwereka, hari ibyo utabona, hari ibyo tutabona abantu kuyabo. Rimwe na rimwe Shetani araza akaduca intege akaturibagiza. Ariko we babwira Yeremiya ari muri prison afungiwe ahantu mu magorwa, aramubwira ngo mpamagara ndakwereke ibyo utari bwabona. Imana idufashe. Idusaba kumuhamagara. Hari ibyo tutarabona umwami atubikiye, hari ibyo tutarabona biri mu biganza by'Imana, hari ibyo tutarabona Imana igomba kudushitsako, hari ibyo tutarabona, hari amasezerano, hari ibyo twabwiwe, hari ibyo twasomye mu bitabo, hari ibyo tutasomye, ariko hari ibyo tutarabona. Tukiri muri Yesu tuzobibona, nitwaguma muri we tuzobibona, nitwagendana nawe tuzobibona. Nimuvyumva teri yindi. Haleluya. Nujya Yesu abantu ntibabyemera kubera ntibari bazi gukora kwa Yesu. Abantu ntibabyemeye kubera batari bazi gukora kwa Yesu. N'abantu bari hano, hari abantu bari hano bataremera gukora kwa Yesu. Nguma nibuka akantu kamwe umukecuru umwe ngo yari muri seminari. Hari muri iyo seminari hari umuntu yari karigisha. Izo nyigisho rero ngo zerekana yuko umuntu yavuye mu nguge, atavuye mu kumana. Uwo muntu yari karigisha yuko umuntu yavuye mu nguge. Uwo mukecuru yari yarabonye Kristo Yesu, aramubona ibyo amukorera, aravuga ati apana, hariho Imana iri mu ijuru yaturemye, ntabwo umuntu yapfuye mu nguge. Uwo muprofeseri rero yari yarize ibintu by'isi n'ibindi bikomeye cyane, arabiruza avuga ko umuntu yapfuye mu nguge. Hanyuma ngo aca arasohoka gatoya, aca afata icyo bita umucungwe. Uwo mucungwe ngo arawutonora, aca awushyira mu kanwa. Uwo mukecuru aca arinjira muri sale ya seminari, ngo aca aramanika ukuboko, ngo aca abwira uwo muprofeseri, aramubwira ati ndafise ikibazo.
ati ubazike atufise ataravuga ati mbiriza ati nyakubahwa mwigisha mbarira iki kintu ndiko ndajya kirarura canke kirababa ate iki kintu je ndiko ndajya kirarura canke kirababa umuprofeseri ati wewe nagira ni wowe ubimenya wewe uri kurakirya none jewe nokimenya umukecuru ati ndiyo ndabitahuye igituma uvuga ko umuntu yavuye mu nguge ntuzi ubushobozi bw'umwami Yesu. Haleluya. Ntuzi ubushobozi bw'umwami Yesu ndabutahuye. Shaka kuvuga ko yavuye mu ibuye nturamenya ubushobozi bw'umwami Yesu. Ariko abamuriyeko abo yagendanye nawe abo yavuganye nawe abo yasezerana akarisohoza abo yakuye mu vyago ntabwo ari nguge yabakuye mu vyago abo yahaye uruvyaro abo yagiriye mariage abo yatoye kure abo yahaye amahoro bari barayabuze abahariwe ivyaha uyu munsi bakaba bari mu munezero abahari abasuma uyu munsi akaba ari abakozi b'Imana abatari bwakizwe uyu munsi bakaba bamamaza ubutumwa bwiza nk'uyu mwana data twumvise. Haleluya. Yavuka mu muryango utoroshe ariko uyu munsi akaba ari karamamaza Kristo Yesu. Ubu niwe yobivuga harayandi mahoro atemba nk'uruzi mu mutima yarose kera tarafise abarose amahoro atemba nk'uruzi mu mutima batere haleluya. Yesu ni wewe narogeremo amahoro mu mutima nahora ndayarondera kandi ariko imigezi ya hano mwisi yose irakama. Nagerageje kunywa ku isoko y'imigezi ya hano mwisi yose irakama. Ubizi ni witwa Salomo yaragerageje kunywa ku masoko yose y'ubutunzi arongora abagore 1000 azi neza ko agomba kurondera ibyo muruhura mugabo mu nyuma ahinduka asanga bya bindi byose bimurusha inyuma yaharavuga ngo byose n'ubusa gusa no guhamira umuyaga igisumba byose no kunywa ku isoko y'amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Havuga ngo byose n'ubusa hari ubundi muntu amara inyota inzira y'umusarabani izoshikana niyo yarangije byose izina ry'umwami Yesu aho bigeze abadayimoni baraceceka izina ry'umwami Yesu Kristo. Haleluya. Aboroshe abahambaye abacishijwe bugufi abanyamafaranga abajenerali abantu bakomeye ku isi yose iryo zina riri hejuru yabo bose barafukama munsi y'iryo zina. Mungundire tudugirize icyubahiro iryo zina. Mungundire dukomere amashyi iryo zina ry'umwami Yesu. Mungundire tuvugirize impundu iryo zina ry'umwami Yesu. Mungundire duhaguruke dutere haleluya kubw'iryo zina. Iryo zina rifite ububasha mw'isi, iryo zina rifite ububasha mw'ijuru. Bibiliya yambariye ngo ibinyabugingo
abakuru abahambaye bibutse iryo zina baraca bugufi bagapfukama ku iryo zina. Yo haleluya, iryo zina ritanga amahoro n'umunezero. Iryo zina naho abarozi bo ku isi yose bohaguruka bakakuroga, iryo zina riranetraliza ubushobozi bwose bw'abadayimoni. Oh haleluya, iryo zina iyo waryakiriye riguha igikundiro rikaguhuza n'abagutaye kubera ubwiza bw'Imana buri muri wewe, kubera umvuga kuwavugishwa n'Imana, abantu bakaguhurumbira bakakugarukira bakavuga ngo nukuri ujya muntu n'umuntu w'Imana kubera muri wewe harimo iryo zina. Iyo piano banza ukurikirana iryo zina, genda hariya toposike rope. Haleluya, bikanavuga iryo zina. Igituma nitwa ukundi nukubera iryo zina. Igituma twakoraniye hano nukubera iryo zina. Igituma mwahagaritse umunsi nukubera iryo zina. Haleluya, ako gashusho ufise nukubera iryo zina. Ayo magara meza ufise nukubera iryo zina ry'Umwami Yesu. Izo mbabazi ziri muri wewe nukubera iryo zina ry'Umwami Yesu. Ubwo rukundo ufise nukubera izina ry'Umwami Yesu. Ubwo bushobozi wahawe bimwe ngo ndabahaye ubasha bwo guhonyanga inzoka na sikorupiya, nta bushobozi abadayimoni bazobagira ko muzogicisha naco kizobagira, muzofata inzoka mu ntoki nakizobagira. Ubwo n'ubushobozi bw'iryo zina. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kubera iryo zina, iryo zina ritandukanye n'ayandi mazina. Iryo zina iyo rije rizana guteranya muri wewe, ntabwo rizana gukuramo. Rikuramo abadayimoni rigateranya amasezerano, rikuramo ubukene rigashiramo ubutunzi muri wewe, rikuramo ibyaha rigashiramo umunezero, rikuramo amarira rigashiramo kuririmba. Ariko Mana yo mw'ijuru, ariko bakira iryo zina bamfashe dutere haleluya. Iryo zina rigira neza abakuru n'abato. Iryo zina niko ndavuga iryo zina. Abakiriho kubera iryo zina bamfashe gukomera amashumari. Bakahora batwenga uyu munsi bakaba batwenga batere haleluya. Abambara bakaberwa kubera iryo zina batere nyingi haleluya. Iyo udafise iryo zina ntushobora kuberwa, kubera muri wewe haba harimo umubabaro, kubera muri wewe haba harimo agahinda. Kandi Bibiliya ivuga ngo ibiri imbere biserukira inyuma. Iyo ufise agahinda abantu barabikubonamo, iyo ufise umubabaro abantu barakubonamo. Ariko uwo ufise iryo zina naho yoburara azinduka ashima Imana akavuga ngo uko biri kose turafise Imana, uko biri kose turafise Imana. Niko ndavuga iryo zina. Haleluya. Izina ry'Umwami Yesu niryo ry'indemesha yose. Amagorwa yawe yose iryo zina rirubashwe ku isi no mu ijuru, n'ikuzimu iryo zina riratinyitse. Yesu Umwami w'abantu nobesike moyo, nimba iryo zina ritinyitse mu ijuru, nimba iryo zina ritinyitse mu kuzimu, nimba iryo zina ritinyitse mu isi. Haleluya, haleluya. Nimba iryo zina ritinyitse, we nyene yaciye avuga ngo ubonye data abapona. Haleluya, ubonye data abapona. Ngo kandi nanje ncaja muri we muri uyu tukaba. Haleluya, ubonye data abapona kandi nanje nka Kristo Yesu caninjira muri we tukaba. Siwa usiga
kugaragara hasigara hagaragara iryo zina. Hari umunsi abadayimoni Yesu yababwira arabakankamira baraturubuko ariko abarumika bimunguru gushira bavuga ngo duhuriye he iryo zina nta hantu rihuriye n'abadayimoni. Abamwakiriye muruhuriye hehe? abafise iryo zina Bibiliya yambariye ngo ufise iryo zina Yesu acaza akaba muri we, kandi igihe kimwe ngo ategeka dayimoni ziracungumira zigira ubwoba ngo duhuriye hehe na Yesu mwana wa Dawidi. Bisigura ngo muri Kristo jewe ndi muri Kristo Yesu nawe ari muri jewe, kandi Yesu ari muri Data, kandi Data ari muri Yesu, kandi Yesu ari muri jewe, kandi ndi muri Yesu, Yesu nawe ari muri se, kandi ubutatu bw'abantu batatu. Ufise ikibazo cyitwa gute? Ufise ikibazo kingana gute? Kristo adashoboye gutorera umuti. Ufise ikibazo kimeze gute? Kristo Yesu aturangiza. Ufise ikibazo cyitwa gute? Uwo mugabo niwe yakoze ibi, ahaguruka ngaho aca ahantu. Niwe cyangwa si we? Niwe cyangwa si we? Niwe. Baramubaza ugera ahora saba. Reka kuramisha atamamara. Reka kuraba ipantaro ufise, reka kuraba ko umunsi wa rurari, reka kuraba ko ejo yaje gusohora, reka kuraba ibyo nyene Imana ishimwe biragahoraho, kuko iyo bitabaho bitwogaragariye ubushobozi bw'Imana ntibwobonetse. Ivyo navyo n'ibikozi by'Imana kugira ngo ubushobozi bw'Imana bugaragare. Ivyo birahari bikwiye kubandanya bibaho. Umugabo umwe niwe yavuze yagiye muri resitora nziza cyane bazana ipiripiri, yibaza ngo ni supu irya piripiri biswere, kandi nabo barabakozi b'Imana bahuriye aho. Afata iyo piripiri amenamo yibaza ngo n'agasozi. Abe byarakubaye we byarabaye ibyo wawe ntabyo narenze. Mugabo rero ngo babona aribaza ati none n'iki gisirimu aba bantu bameze nibabona nshiriye nibabona ngize gute ararigana arabimira. Mugabo kubera ipiripiri yishimye aratuba hano amoso zakangura gutemba aratemba arihangana. Abagabo bamuravye gute aho bari kumwe babona amarira arikararira bacaranye amafrente baravuga ngo we uritwa n'ikigoyo ngo nibutse Yesu ku musaraba bamubingura, ngo bamubinguye ngo canibuka ryacu mu rubavu ngo canumva ngo azira jewe ngo canumva bose zaratemba. Muyandi majambo yarabesha, ariko nimba hariho abantu bari muri iyo resitora badakijije bagiye bumvise ko Yesu hari ikintu yakoze ku musaraba, amarira aratemba. Baravuga ati twara abantu muri resitora barira bibutse ko Yesu yabambye ku musaraba. Aroni yavuze ngo harimo abantu b'abanyamanyanga bariko baravuga Yesu, ubundi aravuga ati ntacyo bitwaye, abanyamanyanga bahozeho kuva na kera, ariko uko biri kose kazi n'izina rya Yesu ririko riravugwa, kazi n'izina ry'Umwami Yesu rikomeye ririko riravugwa. Ariko reka ndangirize kwa kakana baravuga iby'Umwami Yesu, baravuga ingene bamukubise, baravuga ingene yabambwe. Umwanya avuga ngo yombo aramubinguye bana kuyo nibutsigana bamubinguye ngo bagakubita ngo bakabingura ngo bagasubira. Ubundi bamwe bararira, ubundi acaja muri mwe ngo haleluya haleluya, ngo bakabona bamubinguye, ngo iyo batamubingura bandi hehe. Usipara hivyo? Usipara hivyo? Barakabona bamukorera ibya byose. Igituma uyu munsi tubisenga tukumvigwa no kubera bitavyabaye. Kandi nagomba nakubwira igituma
yose itekanye ni ukubera izina ry'umwami Yesu. Igituma abantu burira indege bakagenda bagashika za Buraya bagashika mu bindi bihugu Afrika etazi ni ukubera izina rya Yesu. Murindire gatoya. Igituma amabisi afata ingendo agashika mu ntara akagenda no kubera izina rya Yesu. Aho izina rya Yesu umunsi uzovugira abantu bahora bavuga ingene bizogenda. Pilote ari kuri vora yakiye Yesu umwami n'umukiza, hanyuma aratwara indege imanuka akata isubira gutya, hariho n'abandi bagenda bayigira ngo duga manuka bakiye Yesu inzambi ivuge, abari kuri vora fye abariko barayigira fye, iyumvira amasanganya azobaho, iyumvira abashoferi bazoba bari kuri vora bazoca batumbuka bagende mu modoka atabantu bazi imodoka, iyumvira naho azoba ari inyuma kugira azogende gufata fire yongera akaze mu makorosi, iyumvira impanuka zizobaho, hazokoroka indege, imiduga izohungabana, amazu azokoroka, ibintu bizoparagana, abantu hazoba amasanganya, amatelefoni hazoba amadesordre kubera Yesu azoba agiye. Bisigura ngo niba ibintu byose biri mu mutekano no kubera izina ry'umwami Yesu. Haleluya. Tugomba dufata umwanya gusenga. Haleluya. Tugomba dufata umwanya gusenga. None raba baramwifuza hirya no hino kuvuga ubutumwa. Nukubera izina ry'umwami Yesu. Izina ry'umwami Yesu. Haraheze imyaka ibihumbi n'ibihumbi rivugwa ntiridata agaciro. Kuva Yesu ataranavuka iryo zina ryariho. Ba Yesaya bari barahanuye message y'umwami Yesu. Ayandi mazina ribagirwa. Ayandi mazina ribagirwa. Nta wundi turabona ngo apfe ngo azuke. Abarozi barurangiranwa ku isi yose bakoreshwa na shetani. Ntibarapfa ngo bazuke. Barapfa ngo bazuke basubire kubaho. Para bahinga barurangirana. Ntibapfe bazuke babandanye bavuga. Abantu bose barubaha iryo zina ariko Yesu. Yesu yarapfuye mu minsi 3 arazuka, yurira mu ijuru, bamubona bamugwanya n'abamusakuza n'abamuvuga n'abamupinza, abafarisayo, abayuda, abasadukayo bose n'abamubanje bamubona. Nimba waramwakiriye uzogenda bakubona, utembere bakubona, ufungure bakubona, utere imbere bakubona, wambare bakubona, urongorwe bakubona, urongore bakubona, uvyare bakubona, wubake inzu bakubona, utware imodoka bakubona, urya inyama bakubona, wambare ikirato bakubona, uvyare nimba Yesu yarapfuye bamubona, akazuka bamubona, akabambwa bamubona, akaja mu ijuru bamubona, ivyo yavuze bigasohoza. Abari muri Kristo Yesu yavuze ngo nta rubanza ruzobatsinda, bazogenda bakubona, uzogenda bakubona, uzorara muri bo bakubona, uzogendana muri bisi bakubona, muzicara muzosubira hamwe bakubona, kandi bavuga ngo Jomba agapfa, ariko kubera ari uwo mugabo Yesu afise ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, bazokuroga Yesu akurogore, bazokurenganya Yesu akurenganure, bazokuvuga nabi bagucafuze Yesu akwambika uwundi mwambaro. Asifiwe Yesu. Turabona abantu benshi bo muri Bibiliya. Turabona abantu benshi bo muri Bibiliya bari baciriye ubwo gupfa. Were kuri Shadraka na Meshaki na Abednego, were kuri Daniyeli, were kuri abandi bose Bibiliya bari baciriye ubwo gupfa, ariko bizera iryo zina. Haleluya. Bizera iryo zina, kandi iryo zina ntiryabatetereje. Bakozi b'Imana, iryo zina ntirikoze isoni, iryo zina ntiritetereza, iryo zina ntirimaramaza, iryo zina ndarikunda, iryo zina ritanga ubushobozi, iryo zina ritanga ububasha, iryo zina ry'umwami Yesu ntabwo rita agaciro, ririharurukwa, ririhararwa rihararukwe, iryo zina ry'umwami Yesu
munsi kandi niko azohora ibihe byose. Haleluya. Ninde wundi muntu ku isi mwumvise hari ibyaha? Ninde wundi muntu mwumvise ko isi atanga amahoro? Ntuze wiyumvire ngo amafaranga atanga amahoro. Hari umugabo umwe numvise, Yesu ashimwe, hari umugabo umwe numvise yari akenye cyane, amaze kuba akenye rwose, ngo yari afise mpemu yera, yari yarakijijwe, akijijwe cyane, hanyuma ngo yamara umunezero. Burya urashobora gukena mugabo nuko gukena iyo ufise Kristo neza, iyo ufise Kristo neza ntabwo bibuza ko mpemu yera kugendera. Yesu adufashe. Biyazana ingaruka yo kwiyumvira n'ibindi bitandukanye, ariko hariho ubukene bubayabaye, hari ubukene busanzwe, ariko ugakena mugabo uri mu rusengero cyangwa Imana ikamufasha ukibuka ijambo ry'Imana, ukamenya izina rya Yesu ubushobozi bufise, ukaca wumva uraremye. Hari ibikorwa by'amafaranga, amafaranga ni meza cyane, amafaranga ni meza. Ibi bintu byose mubona hano n'amafaranga, ibi byose mubona hano n'urusengero tugiye kuzokubaka rwiza cyane bizokorwa n'amafaranga. Ariko mubabwire amafaranga afise amahoro atanga ku rugero rwayo, ku rugero rw'iki rwayo afise ahageza. Hari amahoro adatangwa n'amafaranga, nibyo muramaze kumva abantu bafise amafaranga menshi bagowe, barara muri saro, ingo zasambutse bafise amafaranga, barushe kandi bafise amafaranga ku makonti, barushe. Nukuvuga iki? Amafaranga ni meza, hariho ibyo akemura, ariko hariho indwara amafaranga ataheza. Nibyo? Murumva indwara yitwa abadayimoni cyangwa abantu barwaye abadayimoni bakemuwe n'umuti w'amafaranga, ariko indwara y'abadayimoni ikemurwa n'umuti witwa nde? Yesu. Yes. 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 Uragwara indwara iteye ubwoba, Kristo Yesu urahashika ugataha wikoreye ikirago, ugataha ushimye. Abantu bari hano twaba tumaze gusengera babonye Yesu mu masengesho, bakijijwe na Yesu, bahagara abamaze gukizwa na Yesu, kwa muganga byarananiranye, abamaze gukizwa na Yesu. Uramwemera? Tera haleluya mama. Haleluya. Amen. Yaba bantu Yesu yakijije. Baramwemera. Hari n'abandi bateketse bigumiye aha mugabo bakanditse, ariko bagiriwe babonye Yesu. Eka si bose hari abatamwemera, si bose. Hari abataramenya ubushobozi bw'Umwami Yesu, barahari. Hari ibipinga bikomeye cyane, hari abo Shetani yagendeye yaboshe mu buryo bukomeye cyane. Hari nabo agira neza uyu munsi, ejo bakavuga ati none ko yagiriye cyage uba ari hehe? Batizera kugira neza kw'Imana. Ariko nagomba ndakubwira, umwemera umukobwa wa Yesu yabivuze, utamwemera ntahinduka. Umwemera utamwemera guma ari wa wundi. Ariko ndakunda izina ry'Umwami Yesu, ndakunda izina ry'Umwami Yesu. Haleluya. Iri zina litachakachirira, litatakaza agaciro, litatakaza akanovera. Ibindi byose biratakaza akanovera, ariko iri zina wavutse bavuga Kristo Yesu kwa kundi, n'ubu urashaje bavuga Kristo Yesu. Dawidi we yarabivuze ngo kuva mvuka none ndashaje, nta wizeye iryo zina ngo agororoke, ngo asengerereze n'urubyaro rwiwe ngo rusengerereze, kandi ntazopfa rubi. Aravuga ngo kuva mvuka none ndashaje.
abizeye iryo zina ntabazokwigera basengereza. Hari igihe ugera ahantu umenga uragiye, nzabona ariko rose imodoka igeramo igakata uriko urayiraba igakata, ipine yo ngaha niyo ngaha ugasanga ipine yo hejuru yadutse ukabona ko umenga iragiye abari hasi mugakoma induru, ariko si uko iba yatemvye. Arayikata ipine y'imbere canke y'inyuma ikaja hejuru, agakomeza agakata akagira yagera imbere gatoya ugasanga iragarutse isubiye mu nzira. Naho bibona umenga ugeze ahantu umenga wotemba, shishikara wizere iryo zina. Nawene hari ahantu yageze abona umenga birapfuye, aravuga ngo umutima urabikunze ariko umubiri uravyase, ariko ico gihe nyene niho yaboneye kugirirwa neza n'Imana. Aja ku musozi gusenga i Getsemani, arabwira Imana ngo data niki kikumpebesheje. Yarabona kumenga ararushageze mu mageragezwa. Bibiri ivuga ngo data ariwe so, ariwe papa wanje, ariwe se wa twese, ngo aca yururutse inkomezi atanga ramforo kuri Kristo Yesu. Nawe nimba muri wewe ucinze iryo zina kandi iryo zina riri muri we, ramforo Yesu yahawe nawe uzoyiroka mu bihe bigoye, mu bihe by'agahinda, mu bihe by'amageragezwa, mu bihe by'intambara, mu bihe by'ubutsinzinane, mu bihe isumenga irabuze inyishu. Yesu ariwe nyishu. Natubwira ngo iyo ramforo w'ijuru iracyahari, abamarayika baracyahari, data aracyakora, n'ejo yarakoze, n'uyu munsi arakora, n'ejo azokora. Ramforo y'ejo n'uyu munsi iracyahari, uko yagaburira imfuvyi n'abapfakazi n'uyu munsi aracyabagaburira, uko yakiza ibimuga n'uyu munsi aracyakiza. Haleluya! Uracyari muri wewe, mbega iryo zina uracyari agaciro, mbega iryo zina urabona ubushobozi rifise n'ububasha rifise. Yo, haleluya, haleluya. Nuka kuvuga iryo zina ku munwa gusa, ariko reka wizere iryo zina. Haleluya. Nturivuge ku munwa gusa, ariko reka umenye iryo zina urigendane, ku buryo naho wowe uri hose hagize akagukanga uvuga ati yes, geze mu mpanuka yes, geze mu mageragezwa yes. Yesu nawe yiravye yumve ko muri wewe ukwishe vyangombwa vyo kuguma umuhamagara mu gatondo no ku mugoroba. Nagomba ndakubwira ndabitangaje, ntazoguhemukira. Umuririmbyi yavuze ngo ntazoguta nta nubwo yaguhevye. Haleluya! Iryo zina tugomba tubihamagare mwaka kanya. Umene data yavuze ngo ndagusengera uyu mwana, tugomba rero bimwe yavuga byose ko gusengera kugira ngo ibigende, afata umwanya agusengere. Duhamagara iryo zina rikubohore, duhamagara iryo zina rivane kuri ibintu vyari vyarinyegeje biza imbere yawe, duhamagara iryo zina ritanga amahoro mu buzima bwawe, duhamagara iryo zina riguha umunezero. Umaze iminsi ata munezero ufise, umaze iminsi uri mu gahinda, duhamagara iryo zina ribe inyishu y'ikibazo cyawe. Umaze iminsi rimwe na rimwe wizera ariko ahandi ukaniganiga, hari umunsi umwe umuririmbyi yaririmbye ngo uhoraho ntacira urubanza anyigire umugororotse, usenduriwe niwe ungingora. Muri umwe hari umuntu abyemeza mu mutima atari ku munwa gusa yuko wowe na Yesu muri umwe. Nimba ubyemera ko wowe na Yesu muri umwe, hagarika ya majambo wari kugenda uvuga ngo ndapfuye, ngo karabaye, ngo isi irasidutse, ngo uyu munsi sindara, ngo uyu munsi sindamuka, naka yampemukiye, nabuze icyo. Nimba wemeza ko wewe na Yesu
Yesu muri umwe. Hagarika ayo majambo y'ibiraguragu, hagarika ayo majambo ya muhe, hagarika ayo majambo kumenga ubuzima burarangiye kandi wowe na Yesu muri umwe. Kuya mbonye kwa maraso ntaciye urubanza rubi acanye tugororotse. Hamoni yaririmbye umuririmbyi muri ndirimbo kirundi nyene aravuga ngo ararimba indirimbo nziza yeretse kubenga abazimu baje bose atamuntu asigaye. Iyo shetani ageretse kubenga urufunguzo rusa n'urwatakaye twumvise ngo niwe afise urufunguzo. Sadangamiza mu ijuru narabu ufise urufunguzo. Sadangamiza mu ijuru narabu wankunze. Sadangamiza mu ijuru narabu wancunguje amaraso y'imbabazi. Sadangamiza mu ijuru nabona umwami atarobanura ku butoni. Sadangamiza mu ijuru nibutse umwami ku rugamba rukomeye. Oh, haleluya! Ntabwo ngusubiza amaso inyuma gato. Naho shetani yitije umutima wawe, naho shetani yitije ukwizera kwawe, naho shetani yitije intege nke zawe akakonona akagaca ivutu, nagomba nkwibutse Yesu aracyakora kandi aracyari wa wundi kandi afise ibintu byose ku buzima bwawe. Arababwira ati numwe bitwa Yesu. Haleluya. Numwe yitwa nde? Yesu. Haleluya. Numwe yitwa nde? Yesu. Ubugiye kugukura muri iyo situation urimo numwe bita nde? Yesu. Haleluya, haleluya. Ugiye kugukiza iyo ndwara n'uwo bitwa nde? Ugiye kugukura mu rupfu abantu bagusizemo baribye ikinogo baragufuriye barakuboshe baraguhambiye nawe urakibona ibyawe byaheze ariko hari ushika mu bibanza byose yitwa nde? Yesu. Hari udacererwa, hari udateba. Oh, haleluya. Iyo biyumvije ngo aratevye iyo ibintu biboze bigapfa umwanya umushitsi wo gutabara uwo ni waje gutabara yitwa nde? Ugiye guhindura izina ryawe yitwa nde? Uwo wamenye yitwa nde? Ukurikira yitwa nde? Uwo waje gusenga yitwa nde? Wanesheje urupfu na kuzimu yitwa nde? Utanga amahoro yitwa nde? Umugororotsi yitwa nde? Alfa na Omega yitwa nde? Ugiye kubinisha ikibazo cyawe yitwa nde? Ugiye guhindura umugabo wawe yitwa nde? Ugiye kugukura muri karitsiye akagushyira mu yindi witwa nde? Ugiye kumuha urugo yitwa nde? Ugiye kumuha abana yitwa nde? Ugiye kumuha umutaha yitwa nde? Uwatwemereye ijuru yitwa nde? Umugabo yarahinduka ashobora kukunezererwa ariko ejo akaguhinduka. Umugore yo kunezererwa ejo akaguhinduka. Umubyeyi yo kunezererwa ejo akaguhinduka. Umutara yo kunezererwa ejo akaguhinduka. Abagenzi bo kunezererwa ejo bakaguhinduka. Nabo wigishije bo guhinduka. Abakuvyaye bo guhinduka. Abamwigana bo guhinduka. Sobanyu yo guhinduka. Tatine yo guhinduka. Muyamba yo tapasike rohe. Ripapasike. Aba bose bo guhinduka. Ariko ndafise umukunzi atahinduka. Iyo urushe, iyo uremerewe bibwire Yesu nta wundi wabona hafi yawe adashobora kumuhinduka. Umaze iminsi ugenda igihe kirekire ayo gihe kirekire ibyo byaha umaze iminsi ugenda igihe kirekire amajambo bamaze iminsi bakuvuga ubigendanye igihe kirekire ubigendanye igihe kirekire ariko natari karavuga ngo bibwire Yesu. Bibwire Yesu. Bibwire Yesu. Kuri uyu munsi wa gatanu bibwire Yesu.
bibwire Yesu niwe yamukuye kure akuzana mu nzu y'Imana. Bibwire Yesu niwe yadukoranije uyu mwanya, kandi afise byose, kandi ashoboye byose, kandi agira neza byose, agira neza mu gihe ciwe. Oya, bibwire Yesu. Nayo marira uri kurarira, yarira Yesu. Ushobora kuririra umuntu ntiyumva amarira yawe, ariko woririra Yesu ashobora kumva amarira yawe. Oh, haleluya. Yakumva bujujwe, bakuzuzwa mpemu yera. Igihe abigishwa ba Yesu bari bakoraniye ahantu bahamaze iminsi 40 ngo bakangura kumubwiza bw'Imana, bakangura kumubwizwa mu ndimi, abanyabyaha barihana, abantu barahinduka. Nagomba ndakubwire uyu munsi uri hejuru hari ubwiza bw'Imana bugiye gutembera mw'aya makoraniro, kandi bikaba nkako ijambo rirambarira ngo kuva kera nawe yigeze akoraniriza abantu gusa. Abazimumwe wese kimubereye, abazimumwe wese kimukwiye. Oh, bibwire Yesu, bibwire Yesu. Barabibwiye umugabo wawe nta nyishu yatoye, barabibwiye umukorege wawe nta nyishu yatoye, barabibwiye patine, barabibwiye famiye, barabibwiye dogiteri nta nyishu yatoye, baratanze n'amafaranga nta nyishu yatoye. Umuryango warakoranye urababwira ikibazo cawe, ariko ntibagitoreye umuti. Ariko hariho udasobwa, udasikanote, itepesikanote, hariho utora inyishu y'ibibazo byose, hariho utora inyishu y'ibibazo byose, hariho utora inyishu y'ibibazo byose, hariho utora inyishu y'ibibazo byose. Uyu mugoroba aratora inyishu y'ibibazo cawe. Uyu munsi ni umugoroba urapasikanote takemere tayineho. Uyu mugoroba aratora inyishu y'ikibazo cawe. Muri mwaka ugira 10 hariho umuntu yari amaze imyaka 38 ategereje ko Yesu akora. Igihe kirashika ku munsi w'imyaka 38 ngo Yesu arabimenya, aciye arenganya, aramenya yuko uyo muntu ahamaze igihe kirekire. Aravuga ngo sindengana ndiramugenda. Yakubwira Yesu ngo mwami, naho maze igihe kirekire uyu munsi ntundengane, naho maze igihe kirekire. Bwira Yesu ngo Mana, menye igihe maze nk'uko yamenye igihe, nk'uko yamenye ujya mugabo cyangwa niba ari umugore sinzi, yaramenye neza yuko amaze igihe kirekire. Haleluya. Erega nawe uyu mugoroba Yesu yamenye igihe umaze iminsi uri kurarira. Erega nawe uyu mugoroba Yesu yamenya igihe umaze uri mu gahinda, uri mu mubabaro. Erega Yesu yamenya igihe umaze waratawe. Oh, haleluya. Utagira icyo kurya, uri umupangayi, bakavuga amazina, umaze igihe baragutoreye amazina, rimwe rirarengana, irindi rirarengana, ugeze ku mazina 3, ugeze ku mazina 5, wama wikorera ibyawe wimuka uva muri karitsiye mu yindi. Baraguswa, baratiga, barakubonera amazina. Ariko nagomba nakubwire uyu munsi Yesu yabimenya, uyu munsi yabimenya. Abana witekera, kwamba nitekera ku mutwe, uyu munsi yabimenya, uyu munsi yabimenya. Imisonga umaranye igihe kirekire, uyu munsi yabimenya, kwamba nitekera ku mutwe, ugenda. Uyu munsi yabimenya, uyu munsi yabimenya k'umuryango waguhetse. Uyu mugoroba Yesu yabimenya, uyu mugoroba Yesu yabimenya, uyu mugoroba Yesu yabimenya. Tahura ko uyu mugoroba Yesu yabimenya. Bibisike moterokerana Yesu nahinduka. Niwe yivugiye muko yamena uyu munsi nikuri. Ndamutangariza ko uyu mugoroba Yesu yabimenya. Wararize usubira urarira, baravuze wongera uravuga. Oya nturambirwe, uyu munsi yabimenya. Hari igihe hari umugoroba wawe, hari igihe hari itariki yawe, hari igihe hari uwa gatanu wawe. Uyu munsi yabimenya. Wa mukobwa we, wa mudamu we, wariswa amazina, warabaye ngumba. Ariko uyu munsi yohindura amateka nk'uko yahinduriye Hana, yohindura amateka nk'uko yahinduriye Esiteri, yohindura amateka nk'uko yahinduriye abadamu batwitangiye imbere.
yose reka fata utwondo reka fata utwondo atutunge ku bwawe reka fata utwondo atugusige aho umaze iminsi ufise ikibazo reka fata utwondo adusige ku nda yawe reka fata utwondo adusige ku biganza byawe nawe wakire n'abandi reka fata utwondo adusige ku rutoke wawe nawe wambike impeta ya fiyansaye wambike impeta ya mariyaje reka fata utwondo adusige ku nda yawe nawe ubyare n'abandi reka fata utwondo abumva yesu agiye gufata utwondo ibisige rote ndumva ubwiza bw'Imana buriko burakeneye ndumva Imana iriko irakora ndumva Imana yororotse ndumva Kristo Yesu ari hano ndumva ubwiza bw'Imana buri hano ndumva hari abantu ariko arabyivura hari abantu ariko arabyivurira ibibazo ariko aravuga ngo we ndumvise amarira yawe ariko aravuga ngo nawe ndumvise amarira yawe ariko aravuga ngo nawe ndamenye igihe kirekire aributse ibikorwa umaze iminsi uriko urakora aributse amarira aributse hari imigozi ariko aracagagura yari yarabashe ubuzima bwawe hari iminyoro ariko aracigagura yari yarabashe ubuzima bwawe aributse ko wabashwe ariko yibutse ko hari ijambo yavuze izina rikomeye izina ritangaje iryo zina yawe muri iri byavuze ngo bigire Yesu aributse n'ukuri kose aributse ko ari amasezerano yari yaragusezeraniye uko byabaye igihe kirekire ariko aravuze ngo hageze ku isezerano ryawe rishika nibyo bariko basaba ngo Mana mbabarira Mana ngirira imbabazi baremeye ko iri zina ribagirira imbabazi baremeye ko amaraso yawe babonekako baremeye ko bacumuye baremeye ko bizera ayandi mazina ariko bibagira izina ry'ubushobozi baremeye ko hari ayandi mazina bizeye ariko baraguhindukiye kugira ngo iryo zina rigume muri bo iryo zina ribagire ku bushobozi iryo zina rihindura amateka yabo iryo zina rihindura amazina yabo iryo zina ribahindure ribakure mu magorwa na situwasiyo barimo ribashire mu bwiza bw'Imana kuko iryo zina rikura umuntu mu mwijima rikamushyira mu muco rimukura mu magorwa rikamushyira mu bugingo rikura umuntu mu mubabaro rikamushyira mu munezero rikura umuntu mu byaha rikamushyira mu guharirwa. Mana turagushimiye kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe tugukomeye amashyi kubw'imbabazi zawe mu izina rya Yesu mugihagaze tugomba dusenge twinginga Imana kubw'iryo zina hagira ikintu gihinduka igihe cyose iryo zina ahantu ryashika ibintu byapfuye byaba bizima twaje guhamagara iryo zina
Kapasikarata. Senga mwene data. Senga. Nabonye ibimuga bimuruguru. Senga. Muri iryo zina. Senga. Nabonye abagwayi bakira. Hamagara iryo zina cyane. Hamagara iryo zina. Hamagara iryo zina. Yesu. 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 Senga mwene data. Iryo zina rifise imbaraga. Mwishime mu nusu turi kurakora. Nusuzugura amasengesho uri kurasenga. Hari ibintu biriko biratembagara mwishimemo. Hari ibintu bariko birasambura mwishimemo. Nubwo udafise amajambo menshi yo gusenga, hagarara gusa muri iryo zina. Hagarara gusa muri iryo zina. Nubwo ata amajambo menshi ufise yo kuvuga, ariko gusa uvuga iryo zina. Yesu. 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 Yesu.
Nugende ukigwe hari ibintu biriko birakoreka muri uyu mwanya ntabwo uriko urabona ari kugiye